Turabaye gake cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye mwebwe mwese bakunze ba KIYAGO Media TV. Uyu munsi twabategura ikiganiro gifatiye ku ijambo kwihangana cyase kugerageza amahirwe kenshi gashoboka mu buzima. Ni muri kino kiganiro gishasha kigiye kiraca kuri ino chaîne ya YouTube ya KIYAGO Media TV, naco sekindi ni Try again. Jean Marie Vianney irivuzimana KIYAGO Media TV. Abantu benshi turatakaza amahirwe bivanye no gucika intege kenshi, tukagerageza ikintu uyu munsi tukananirwa, ubwo tukaba turacitse intege tukaba tubivuyemo. Abana benshi bakagenda ku ishuri babona urayobe mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri cyangwa muri iki gice cya mbere, ugacitana gati akabando ukavuga ati n'ubundi sinkimenye, kwihebura kukaba kubi kukakugeza habi nawe. Uyu munsi nivyo tubateguye kuza kuhanahana kw'ivyiyumviro, gutyo tubone ko gucika intege kenshi bijana mu bupfu. Ariko iyo umuntu akomeje kugerageza amahirwe ateba akagira kwihangira, igikuru nahuja kandi igikuru n'intego wihaye mu buzima. Ihangira uba warihaye ukabona yuko utagomba kwita ku mwanya bizofata, ariko ugomba kurigerako. Abantu benshi muri kino gihe baragerageza ibi bikanka, bakaba baracitse intege, bakaba barabivuyemo. Ibirusha kugira bibi cyane ubuzima baba babayemo. Uyu munsi tuza kwifashisha umugani w'Abafaransa uvuga ati la patience est amère mais son fruit est délicieux. Bisobanura ko ukwihangana bisa n'umururazi, ariko icyamwa kibivamo kiba gisosa cyane. Uyu mugani nturi kure cyane y'uyu myibutsa y'ikirundi igenda ivuga ati buke buke bukomeza igihonyi, cyanke buke buke nigwo rugendo. Ikindi naco urwaruka rw'uno munsi burakunda kunanirwa cyane kuko kwipfuza ibirenze no kutabona yuko intango bagomba kuyemera ukwiri kose, gutyo bakareka guca bashaka ibintu by'abantu babirondeye imyaka myinshi cyane. Ugasanga umaze amashuri uyu mwaka ariko ushatse kubaka inzu y'umuntu amaze imyaka irenga 40 ku kazi. Ivyo bikaza kuguha bigukoresha n'amakosa kukugerageza amahirwe, aho gushaka kugenda buke buke ukaza gukora n'ibitokozwe, gutyo ugasanga urishenye kuruta. Hari umugabo tuza kwifashisha muri kino kiganiro cyacu yabaye intangarugero muri inosi ndetse no ku butaka bwa Amerika. Nawe se uwundi ni nyene cyubahiro umukuru w'igihugu wa 16 wa leta zunze ubumwe za Amerika, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ninde? Yabayeho gute? Byagenze gute? Kuki uyu munsi abonwa nk'umwe mu banyacyubahiro icyo gihugu cyabonye ndetse atazova no mu mitwe? 47 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. Yavutse tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri rumwe bita Ruhuhuma mu Kirundi, umwaka w'1809 mu gace bita Honville ku butaka bwa Amerika. Yagiye kwicwa itariki 15 z'ukwezi kwa kane 1835 afite imyaka 56 y'amavuko. Iki gihe yari yagiye gutangura kuyobora manda yiwigira kabiri, ariko ahita yicwa kubwo atabona kumwe ibintu naba nabariya, gutyo baramwivugana. Ku myaka 2 gusa yari amaze kuba ajyanwa iyo se wiwe yakorera ibikorwa by'uburimyi avana na nyina. Amaze imyaka 7 gusa yahatiwe gukora imirimo ikomeye kugira ashobore gufasha se wiwe kubogora ubuzima bw'umuryango ariko buraba habi. Umwaka w'1818 ku myaka itarenga 9 gusa yabuze akabura ntikaboneke nyina wiwe, gutya akurana umubabaro udasanzwe. Iki nibazo ko abasore benshi baza kukinyumvako cyangwa se abana b'abahungu ku rugero bakunda kaba mama babo ruba rugero rudasanzwe.
umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 828 yongeye guhura n'uwundi mwambabaro udasanzwe atakaza mushiki we mukuru waramureze nka nyina, ariko biza kurangira nawe amubuze. Igihumbi kimwe n'amajana 831 yagerageje amahirwe ku bijanye n'ubucuruzi, biza kurangira ahomvye. Igihumbi kimwe n'amajana 832 yiyamamarije ku mushinga amateka ku nshuro ya mbere, ahita aratsindwa ako kanya. Tubibutse yuko yari yaciye umugambi w'aba Republican, nkuko muri Amerika hari imigambi ibiri gusa, uw'aba Republican ndetse n'uw'aba Democrat. Uyu mugabo yamenyekanye nk'icyamamare ku buryo ko yabonye ko umwanya Amerika yarigeze ko utari umwanya wo gukomeza guhatira imirimo ku bacakara ngo barime ibikaju, ariko wari umwanya mwiza wo guhindura ubutaka bwa Amerika isi y'ubucuruzi. Ari naco caje kutuma aharanira ubwigenge n'ubumwe bw'abanyamerika, ndetse agaharanira n'ubwigenge bw'abacakara babirabure bari muri Amerika ico gihe. Igihumbi kimwe n'amajana 833 yongeye kugurana udufaranga inyuma yo gutsindwa mu matora yagombaga kwitoreza inama nshinga amateka, agurana agataye kugira ngere kugerageza amahirwe mu by'ubucuruzi. Nabyo bya bindi bakubwira ati biranka mu mwonga ariko ku musozi bikera. Ariko naho yagarutse muri ubu bucuruzi ntacyo yahanovye, yaruhiye guhomba. Igihumbi kimwe n'amajana 835 naho yahuye n'ibindi byago bidasanzwe, kuko yakundanye n'umwigeme baja mu mihango yo gutegura ubukwe bwabo. Uwo mwigeme ahita arapfa. Igihumbi kimwe n'amajana 836 aha naho yinjiye mu gihe kidasanzwe. Buri muntu wese yakwibaza ati mbega uyu mugabo byari ko biramubako byari biki, ariko ntiyacika intege. Muri uyu mwaka nyene yongera kwitoreza ubushinga amateka, ariko birangira atsinzwe. Igihumbi kimwe n'amajana 840 yongeye kwitoza naho, ariko naho nyene byabaye nka mbere ntaco yahakuye. Igihumbi kimwe n'amajana 842 yahisemwo gukundana n'uwundi mugore, gutyo barashingiranwa, mbere baranarambana, babyarana abana 4. Ariko ikibabaje nuko muri abo bana 4 batatu muri bo urupfu rwabatoreye rimwe, basigarana akana kamwe rukumbi. Igihumbi kimwe n'amajana 843 ikoraniro kaminuza ry'umugambi we ryarakoranye ryongere gutanga umukandida kwiga ku kibazo c'abakandida muri rusange, ariko kandidatire yiwe ko yari yamaze kubasesereza barayihakana. Igihumbi kimwe n'amajana 845 nawe nyene ya kongere yongera gukorana, ariko birangira izina ryiwe bagigije kure. Igihumbi kimwe n'amajana 850 wa mwana umwe rukumbi yari asigaranye w'umuhungu, urupfu ruba ruramutoye kandi asigara ari gati kawaga kuma kakisenya. Aha byagaragara yuko yagomba gucika intege, ariko we siko vyabaye kuri we. Vyabaye nka bimwe bavuga mu Kirundi bati umuvyeyi arabura agasubira ku buriri. Igihumbi kimwe n'amajana 854 ntiyacitse intege, yiyamamarije kuba umukenguza amateka. Inyuma yo kubona yuko mu bashinga amateka byananiranye, yimukira mu nama nkenguza amateka y'ico gihugu, ariko naho aratsindwa ku nshuro ya mbere. Ku nshuro igira kabiri yasubiye kugerageza amahirwe mu gihumbi kimwe n'amajana 856 yipfuza kuba vice president, icegera cyo mukuru w'igihugu wa Amerika, ariko biza kurangira naho atana amajwi ijana ashikanye mu yasabwa. Igihumbi kimwe n'amajana 858 naho nyene yagarutse ku ruhando rwo kwiyamamariza umwanya wo kuba mu nama nshinga nkenguza amateka, ariko naho birangira atsinzwe. Ariko rero ni bimwe namye ndababwira mu ntango y'iki kiganiro, isezerano ry'Imana naho ritinze rirashika, kandi uko bwije siko buca, cyangwa uko bwiriwe uko bwakeye siko bwira. Igihumbi kimwe n'amajana 860 iwe byarahindutse, umunezero uragaruka, icyizere kimubako, atorerwa kuba umukuru w'igihugu wa 16 mu mateka y'iki gihugu. Aha aye yarayoboye imyaka 4 ya mbere arayimara. Imyaka igira umwaka wa 5, no kuvuga umwaka utangura ikiringo cya kabiri
cyo kuba umukuru w'igihugu naco nyene yanatsindiye, ni naco yaburiyemwe ubuzima. Muri uyu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 865 biba bibaye n'umukuru w'igihugu wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishwe ari mu mabanga. Izi nshuro zose yagerageje amahirwe, urumva yuko yari yanarushe, ariko ibi biri kure cyane nk'izuba uno munsi kubona abantu bashobora kugira icyizere bakagerageza amahirwe yabo nk'uko yabikoze. Rero ntucike intege, gerageza amahirwe yawe. Niba byanse muri siporo ugeragereza ahandi, niba byanse mu burimyi ugeragereza mu bucuruzi. Buriya buri muntu wese yavukanye umugisha, kandi umwe wese Imana afite icyo yamuvuzeko. Sangiza inkuru na bagenzi bawe, igira ikibunguye nkuko nawe niba hari ikigo yikuyemo, gutyo ureke gucika intege. Bya bindi abongereza bavuga bati never give up. Dushishikarije kandi buri wese atari bwakore subscribe cyangwa sabone kugira icyo akoze muri uno mwanya, kugira azoza arabona notification yacu kw'inkuru nshasha izoba isohotse. Ucugira share, like na comment. Turagushimiye kuba watubanye natwe. Ni Jean Marie Vianney irivuza Imana. Naho utaha.